radiyo inyunzu ijwi ry'ibiyaga binini. Bakunzi namwe bagenzi ndabaramukije amahoro muri kumwe na jewe Jean Christophe Mugisha muri studio zacu turi kumwe n'umuhuza bikorwa runani rw'abanyagihugu yore nitamo neza Union pour la Renaissance de la Nation. Urunani rw'abanyagihugu rukaba rugwanya ivyiyumviro vy'ihonyabwoko n'ihonyabwoko n'ivyaha bishamikiye ko muri kano karere k'ibiyaga binini. Bernard Ntungwa nayo intumwe y'amahoro n'ukuri mu Burundi ndetse no mu karere k'ibiyaga binini, akaba umwanditsi w'ibitabo, umushakashatsi n'umusesanguzi, akaba ari nawe yerekanye itongo rya Edeni aho riherereye Imana yabumbiye umuntu wa mbere muri Kush, yerekanye kandi inkomoko y'ubwami bw'u Burundi muri Munyonyo umwaka w'2022 mu gihe haheze imyaka irenga 100 higishwa kahise katariko mu mashuri hirya no hino mu gihugu. Ni nawe yashize ahabona idonido ry'amoko mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bitanu arivyo u Burundi, u Rwanda, Kongo, Tanzania hamwe na Uganda. Apotre ndabaramukije ndabahaye ikaze muri kino kiyago. Mwaramutse, ndagushimiye, ndashimiye n'abatwumviriza n'abadushikiye mwese mugira aho muba mwubaho. Uyu munsi tugiye guca hirya no hino ikibazo kiri muri Kongo. Iki kibazo ca Kongo abantu benshi ntibagitahura, coba catanguye gute? Urakoze kuri ico kibazo mbajije. Ni kibazo n'ivyukuri abantu benshi badatahura. Ikibazo kiri muri Kongo ntabwo ari ikibazo gitanguye muri iyi myaka 10-20-30 iheze. Ni ikibazo cyo kuva ku ntwaro y'abakoroni. Kuva ku ntwaro y'abakoroni niho hatangura kuboneka ivyo bibazo, kandi abatari bake mu bakurambere barabibonye, barabibona hakiri kare, baranabigwanira, bamwe baranabizira. Ariko bimwe namwe ndiko ndababwira abantu benshi ntavyo bazi kuko ntababivuga. Ikibazo rero kiri muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nagira nibutse abatabizi yuko kiya gihugu cahoze citwa Kongo Mbirigi. Kongo Mbirigi no kuvuga ngo igihe ibihugu vyirutura kw'isi vyagabangana Afrika, Ububirigi nta nguvu bwari bufise zo kugwana, ariko umwami Leopold wa kabiri yari umwami w'Ububirigi. Ivyo bihugu kubera ko murazi ko bashira hamwe bagashiranako, baciye rero baha Ububirigi Kongo Mbirigi. Ariko nagira ndababwire ko ico gihe Kongo bayiha Ububirigi ntibayibahaye nk'abagwanye baharaniye kubohoza Afrika nk'uko babikoze. Bayimuhaye nk'amatabizi kugira ngo nawe bene Ububirigi bashobore kuronka aho bakura uburaro n'uburamuko. Byagenze gute rero? Bamaze kubaha Kongo, barageze igihe bafata Uburundi n'u Rwanda bagomba kuvyomeka kuri Kongo Mbirigi. Icahoze kimeze nka ONU SDN cari cashinze yuko u Rwanda n'u Burundi Ububirigi batodukoloniza kubera yuko basanze u Rwanda n'u Burundi administration yari ihari yari ikomeye gusumba iyo mu Bubirigi n'iyabo bakoroni bariko baraza muri Afrika. Hanyuma rero SDN ikitegeka yuko u Burundi n'u Rwanda ko bija mu maboko ya SDN, ni kuvuga ONU no munsi sous-tutelle, hanyuma Ububirigi gusa bukabafasha mu bijanye n'iterambere, cyane cyane mu vy'amashure, mu vy'ubuvuzi n'ibindi. Nivyo bari basabwe ko bokora, ariko Ububirigi ntibabikoze, baciye bakora ivyabo. Mu nyuma Abadage bamaze kuza gukoloniza Uburundi n'u Rwanda, nabo babiherako. Baciye basanga abitwa Abatutsi bafise inka nyinshi, hanyuma abitwa Abahutu nabo babona ata nka bafise. Niho rero baciye bahera bavuga bati umuntu wese afise inka munsi ya 10 ni Umuhutu, hanyuma ufise inka hejuru ya 10 ni Umututsi. Ivyo babikoze kugira ngo babacemwe imice, biborohere kubatandukanya, kuba bibamwo urwanko, kandi vyarafashe kuko bahavuye babikoreramwo bakabona ko hacaba ico bita agasuzuguro, bagasuzugurana. Baciye batanga gusuzugurana, abo biswa Abatutsi bafise inka bakaca basuzugura babandi badafise inka biswa Abahutu, kuko Umuhutu yaba Umuhutu w'umuntu ntiyari Umuhutu nk'ubwoko, ariko
Abadage baje baca bashaka kubigira ubwoko kugira ngo habeho ubwoko butandukanye mu Rwanda no mu Burundi. Aho rero ivyo vyabaye Kongo iri harya ifiswe n'Ababirigi, hanyuma mu nyuma ico bise ingwano ya kabiri y'isi iheze, kubera ko Ububirigi bwabafashije cane kuyigwana, muribuka ko Tanzania ico gihe ntiyabaho, hari mu Burundi. Hanyuma rero niho Ububirigi bariko uko baragabura baciye babuha Uburundi n'u Rwanda ngo babwomeke kuri Kongo. Ivyo vyabaye rero inyuma y'uko hari haragabuwe ibijanye n'imbibi mubona dufise uyu munsi, bagasiga Uburundi bungana ikiganza be n'u Rwanda, ariko ibice vyinshi vy'igihugu c'Uburundi biri hanze, kandi bisinzira kubivuga kuko igihe bagabangana ivyo bice vy'isi canke ivyo bice vyacu n'abantu bacu bakabakatira bakabatwaramwo, no munsi barabica, nta Murundi bagishije inama, nta mwami babajije. Ngiyo rero Kongo ibaye uko, murazi kandi ko yitwa mu nyuma yiswe Zaire, mu nyuma iragaruka yitwa RDC, donc Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbega baguma bahindagura amazina kugira ngo barabe ko ivyo bakoze vyibagiranwa, ariko ntidushaka kuvyibagira. Aho rero nagira babwire yuko Kongo uyu munsi bigoye cane kwishobora kubona amahoro, mu gihe uyu munsi nubwo yitwa ko yikukiye ntirigera ironka umuperezida ayitwara. No kuvuga ko umuperezida wese ayitwarira mw'ibaba ry'Ababirigi. Ndabaha akarorero, Patrice Lumumba yaharaniye kwikukira baramugandaguye. Uwamugambaniye kugira agandagurwe ni Mobutu Sese Seko, kuko bari kumwe muri komite yo kuharanira ivyo vyo kwikukira bagwanirizamwo Ababirigi, mugabo Mobutu agaca bugufi akumvira Ababirigi, Patrice Lumumba ntabumvire, nuko bamukoresheje yabayemwo kugira agandagurwe. Ivyo vyose harimwo ukuboko kwiwe nuko atamanza zabayeho. Ica kabiri nuko Kongo, iyo Kongo mbirigi nyene, inyuma y'ivyo bita igwano y'isi yose ya kabiri, kandi je sindayemera ko yabayeho kuko mu karere k'ibiyaga binini aho twabonye, uretse ko baza gufata abantu babatwara kubafasha kugwana muri Afrika nta ntambara twarimwo, baca bayitirira isi nkaho umengo twebwe ntituri abantu, umenga isi yacu n'ibiti n'amabuye, twe n'Imana tugize isi. Naho novuga yuko ibibazo vyatanguriye, uravye muri make hageze ko bomeka Uburundi n'u Rwanda kuri Kongo mbirigi, kandi SDN yategetse ko twebwe twasutitere, bakadugomba kudukoroniza ku nguvu, bakadupima amazuru, no batanguye gupima amazuru abasokuru bacu, bamwe bakabagira Abahutu abandi Abatutsi, ko Abadage nababwiye barabikoze, muga nta bugome ndengakamere bari bafise, babikora muri buryo bwa politiki nk'abandi bakoroni bose kugira ngo bahigarurire, bari bazi ko bazohagumana. Ariko Ababirigi hamaze kuba iyo ntambara, bakabaha ico canya ca Kongo, bakabongera ku Rwanda n'u Burundi, bakoze ubugome bubi kuko baciye babishiramwo urwanko, babipangira ko bazobikoresha mu myaka iri imbere, kandi murabona ko no munsi bigikora. Rero baciye bashiraho yuko u Rwanda n'u Burundi bagomeka kuri Kongo. Hanyuma ndababwira ko bamwe mu ndongozi z'u Burundi z'ico gihe mu bwami bw'u Burundi bahagurutse barabigwanira, barabiharanira, kandi novuga yuko batsinze, kuko naho babishe ico baharaniye carabaye, ntibometse u Rwanda n'u Burundi kuri Kongo. Oya, baciye bafata barabimatanya ngo Rwanda Burundi kugira ngo bije ku ntara zindi bafise, ariko ivyo bari bafise muri administration mu ntwaro vyarabananiye. No mu gihe cyo kwikukira vyarabananiye, kuko bagomba kurwana n'u Burundi mu gihugu kimwe, kubera ko intambara Prince Ruvira yatanguje na bamushirasoni n'abandi bari kumwe yo kwanka yuko u Rwanda n'u Burundi babimatanya ngo kibe igihugu kimwe, ko vyomeka kuri Kongo. Iyo ntambara yarabaye, bamugwanije, bayigwanye imyaka ibiri yo Ruvira yagwanye na Mushirasoni hamwe n'abandi bari kumwe nabo. Hanyuma ariko naho babishe bakabahitana, ntibabwometseko, bavyometseko mu mpapuro, vyarabananiye kumatana, ko murabona ko u Burundi bwaruye kwikukira n'u Rwanda rurikukira, ariko nagenda babwiye ko bahagurutse barabiharanira. Mu mugambi mubisha rero wabo bantu b'abanyaburaya, nuko harimo yuko u Burundi n'u Rwanda bizimangana, ntibisubire kwitwa igihugu,
kubera ko abantu babamwo bari barababangamiye barabazengereje. Ikibazo nyamukuru uyu munsi co muri Kongo abatakizi gihera ngaho, gihera ngaho. Ubwa mbere nimumenye ko Kongo Mbirigi cari icanya c'umwami Leopold wa kabiri bamuhaye kugira ngo akuremwo ubutunzi bubatunga. Mu misi heze nababwiye ko Kongo niyo Ububirigi bukuramwo amafaranga, kuko muri Europe nzima Ububirigi nibwo bwonyene bwatsa amatara kuri autoroute igihugu cose, abandi bose batsa amatara ugira usohoke mu gihugu uja mu kindi, ahandi kuri autoroute haba hari umwijima. Rero Ububirigi naho bukura amafaranga. Nagira rero ndababwire yuko ikibazo uzogomba gutora inyisho y'ikibazo kiri muri Kongo adahereye ngaho ku by'abakoroni, adahereye ingene cabayeho, adahereye ku mbibe za kera, adahereye ku bantu babayeyo bashizweyo n'imbibe za Berlin, ntashobora gutora inyishu ya kiya kibazo, ntibikunda. Kubera ko abo mu burengerazuba bwa Kongo bama bafata ko abo mu burasirazuba ari Abanyarwanda. Igitangaje, Abanyarwanda bagiye baheje gukora genocide mu Rwanda mu 1994, abo ntibabita Abanyarwanda, nta zina twumva babaha, kuko babafasha kugwana kwica abantu, kwica abatutsi mu burasirazuba bwa Kongo. Mugana agenda babwire ko nabo nyene bimbe bigera iki n'igihe ca nyuma canke igere rya nyuma, sinibaza ko ibizobandanya. Buryo bashatse bo barasubiza mero mwisaho, kubera ibi Imana yaravyanse n'ibizobandanya abantu bicwa imyaka yose, izohagurutsa imikangara ibivugane ibangire. Mbega inyuma yaho M23 yirukanye FDLR, FDNB, za Sadeke, za Maimai, za Nyatura, za Wazalendo n'indi migwi myinshi bagwana hamwe n'abacangero bose tutabasize, mbega igoma ubu vyoba vyifashe gute? Inyuma yuko Goma ibohowe, aba FARDC, abarundi ubwoba bwarabateye, aba Sud Afrique sinokubwira, aba Tanzania ubu ibara ryaraguye. Nagira ngo ndababwire ko nimba mubona ku masanamu ivyo mubona, muri Tanzania bahambye abasirikare benshi cyane, ariko babahamba ku mugaragaro, barabeka abanyagihugu n'imiryango yabo, baragira ceremony, ariko nyene bafite umubabaro ko batsinzwe, bakubitiwe muri Kongo. Muri Afrika y'Epfo abo nagenda babwire yuko ivyo ari byo bamenyereye. Abantu benshi batabizi, igihe cyose uzohura n'abagenosideri bazokubwira ko Afrika y'Epfo ari gitangaza, bakubwire ko Mandela ari gitangaza. Mugabo mwibuke yuko Mandela yagwanije apartheid muri Afrika du Sud. Mugabo apartheid yaciye ayizana itereka mu Burundi mu gihe cy'ibiganiro vya Arusha, aho bashize kugabura ibibanza by'igihugu biciye mu moko. No kuvuga ngo iryo bwizo shingiro rigumyeho, abantu bakaba baraba mu bwoko, mu kazi mu bwoko, uraja muri ikibanza kubera ubwoko. Nagenda babwire ko gutemana mu Burundi bitopfa bihagaze. Izo ndyane nizo Mandela yazanye. Muribuka rero abasida Afrique baje mu Burundi ivyo bakoze, abakiri bato murazobaza babegereye, hariho byinshi ntovugira hano. Mugana agenda babwire yuko nta basoda bafise abasoda batuma nyene ngo bakora ivyo bashaka. Ababizi rero n'abagore n'abakobwa bo mu Buyenzi za Bwiza, wasanga hari intambara zo ziraba mu ijoro, bariye banyoye ntibishure, bakoreze ibyo bakora ntibishure n'ibindi byinshi. Nagenda babwire ko Afrique du Sud ikora ama operation rimwe amafaranga bagiye kwiba amahera ni kunyonora mu gihugu bayatware nta kindi. Batahanya abasende DFDD bazana mu gihugu kugira ngo birira amafaranga y'amakungu yavango barabazanye. Ubundi ko babazaye bakabashikiza mu itenga, bagafata abasoda b'abarundi nizo mbonera kure z'abasende DFDD bakazishira hamwe. Haro ari ugwaro yone ntibara abarundi bose. Mu Burundi intambara yabaye yari hagati y'abategetsi bo muri Frodebo na bamwe mu baporona, bari muri izo nzego nyene, bamwe mu bapuciste abandi abagenosideri, nibo bagiranye ingwano, nibo bari bafite ibibazo, nibo baganiriye. Nabo basoda baje barabo nyene abo Burundi aba leta bakitirirwa Abatutsi kandi atari byo, bari bavanze. Ikibazo rero gikomeye ni ikihe muri ibi bintu? Inyuma yo gubohozwa kwa Goma, abasoda b'u Burundi bamaze igihe bapfa, gushika n'uyu munsi baracahamba, ariko ntibemera guhamba abasoda babo ku mugaragaro. Kenshi ari nabo bahamba mu ijoro canke mu mutwenzi mu gaturuturu atabaravyuka. Abandi baronse ibiziga bakabanka kuja kubihambira aho bashaki, bakabapangira programme kandi ntibahuriye ari benshi, kuko vyotera icuka kibi mu gisoda no mu gihugu. Abasoda benshi baguye muri Kongo, nta numwe yabonye imivyimba yabo, ko ntibashoboye gutahana imibiri yabo mu buryo guhamba no iteka mu gihugu cy'u Burundi.
kubera ko aho bagwaniye babatayeyo. Ivyo rero n'akamaramaza. Ubu Valentin Ndayishimiye afise ubwoba kubera ko imiryango myinshi mu gihugu itabaza ivuga iti abasoda bagiye bari he, ko batubwiye ko bapfuye mutatubikira. Ivyo n'ibibazo biva mu banyagihugu. Ni ukuvuga ko leta nuko nyene ata mutima bafise naye ahandi bariko baratanze imihoho. Mbere ngirwe ko mbwira abashinga amateka n'abakenguza amateka ko bagomba gutanga imihoho canke naho bakaba badatanze imihoho tubahaye ikarata itukura kuko ntibazi ico bakora. Baserukira abanyagihugu canke abene igihugu nkuko babivuga, ariko abo baserukira ko bagwa ku rugamba bakagwa iyo babagijanye guca amafaranga ntibabavugire. Iriya ntambara yo muri Kongo abasirikare bariyo b'abarundi bari bagiye gucunga Rubaya icukugwamo amabuye y'agaciro na CNDD-FDD niyo Tshisekedi yabahaye nk'amatabizi baje barakuramo amabuye y'agaciro. Hanyuma aho umurazi ko hariho FDLR nibo bakorana, niyo mpamvu mubona Valentin Ndayishimiye na Reveriyano babavugira kuko barabashigikiye. Hari amasezerano basinyiranye na FDLR bakiri mu ishamba. Rero uko uyu munsi hifashe nuko uyu munsi tuvugana ubutegetsi bwa M23 bamaze gushiraho inzego zitwara Goma. Bashizeho guverneur, bashiraho n'ivyegera vyo bibiri bimufasha kuyobora bamwe wese mu gisata arongoye. Hanyuma ikindi kidasanzwe cyabonetse nuko abanyagihugu bose bo muri Goma bagiye kuri stade. Hanyuma umukuru w'urunani ya FCM23 abashikiriza ijambo, abanyagihugu baryohewe baravyina bashima bishimira M23 ko yabatabaye yababohoye, bayisaba ahubwo ko yobohora n'ahandi. Rero hirya yaho gato uza Ibukavu naho nubwo M23 yari yahagaritse intambara igatanga agahengo kugira ngo bashobore gufasha abanyagihugu, leta ya Kongo, leta ya Kinshasa ntiyigeze ivyemera kuko babandanije abasirikare batera ingabo za M23 muri kariya karere ka Kalehe kari Ibukavu. Hanyuma rero nkuko mumaze iminsi muvyumva ubuce bwinshi cyane baramaze kubwakwa. FARDC iramaze kubwirukanwamwo bice bitari bike bifiswe na M23. Mbere ndababwira yuko umwanya n'umwanya nuko ikibuga ca Kavumu gishobora gufatwa umwanya wari wose kuko bari ku birometero bike cyane uja kuri ico kibuga c'indege. Kuva nyene ku itariki 4 M23 itanze agahengwe kugira ngo bashobore gufasha abanyagihugu, niho abadiplomate benshi baciye bahunga bava Ibukavu, benshi baciye mu Rwanda, abandi baci Burundi. Hari n'amakuru yo kwizigirwa avuga yuko abacangero bahunze Igoma, abataciye mu Rwanda bahungiye Bukavu, abarenga 150 bakaba bari muri Bukavu. Uyu munsi tuvugana bamwe muri bo biravuga ko bashaka ko baragiye Burundi, ariko aho baja hose ico nababwira nuko iyi ntambara leta y'u Burundi na leta ya Tshisekedi batazoshaka kuyitsinda naho bogira gute, kuko intambara yo kwibohora, intambara yo guharanira kubaho, nta muntu ashobora kuyitsindwa aharanira kubaho. Nivyo mugira rero abarundi n'abarundi kazi ugwarukaho muri mwitegure gutabara bene wacu b'abarundi kuko bagiye kwicwa. Mwarumvise ko umugambwe uri ku butegetsi hamwe na leta ataco batakoze, bafashe amashirahamwe ataraharanira inyungu za politiki ari mu gihugu bayategeka yuko yiyamiriza umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, yiyamiriza intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko nagenda babwire yuko ivyo ntikarakazi kabo, ibibazo biriko bira mu buseruko bwa Kongo ni politiki, kandi ibyo bakora nabo nta nyungu za politiki zirimo. Naho kuvugira abasoda babo b'abarundi bariko baragwayo ntibahambwe bagatabwayo, aho kuvugira abasoda b'u Burundi baja kugwanirayo bandikiwe amafaranga agatwagwa n'umukuru w'igihugu, bariko bavanga leta y'u Rwanda. Leta y'u Rwanda muririmba mu matwi muyagiriza ibyo muyagiriza, kubera iki ntarumva umurundi yubahwa ngo avuge ngo bijya bigwanisho byari Goma byose byari byo gutera mu Rwanda, cyane ko bahateye Imana igakinga naho hari haba abitavye Imana ndetse n'abakomeretse batari bake nko twavyumvise ku mbuga ngurukana bumenyi. Kubera iki igihugu cy'u Burundi kitigeze gihoza u Rwanda nk'umunyamuryango wo muri EAC ko cabuze abantu mu gitero cyabo, ariko aho kuvuga ivyo babagiriza ko aribo bateye Igoma. Ariko rero
burya naho mubagiriza mubarenganya namwe ariyo muri mwagiye kwica abatutsi, ibi bizoca bija habona tumenye icyabajanyeyo. Uyu munsi nagenda babwire ko mvuze ko Uburundi bwateye u Rwanda buciye Goma, Uburundi butera u Rwanda buciye mu burasirazuba bwa Kongo mu gukorana FDLR na FARDC n'abo bacangero bamwe twabona ntaho tuba twihenze na gatoya, cyane ko no mu Burundi interahamwe ari nyinshi twama tubivuga, aho ziri tukavuga, naho baja gusumira tukavuga, nibaza batacu twadukoshejemo. Ariko kandi rero nkabwira abarundi nti murakwiye kuva ubuzima mukaja ibuntu, ubwirwa kenshi ukanka kumva ugapfa utagira gitabara. Ibi bintu leta yanyu iriko irakora, iriko irasotora igihugu kibanyi, ibarenganya, ibabeshera, ibahora gusa ko bobo bikoraniye amasezerano na FDLR bakiyoza ko bazoyitereka huko nyene, biracagoranye. Murakwiye kwiyamiriza iyo leta kirikare, twese tugahaguruka tukayiyamiriza ku neza y'u Burundi, ku neza y'abarundi, ku neza y'ibibondo vyacu. Atari uku Burundi buraba umukungugu, burabamo umunyota utuma, kubera ko dufise abantu b'intumva, dufise abajenosideri badutwara, abarundi n'intumva, abasirikare ikada nta umenye ivyo barimwo, ariko kandi n'abasirikare bakuru kuba bareka ibintu bikaba, bakwiye gutanga imihoho bakava mu gisirikare bagataha. Umuntu wese afise grade ya general ari mu gisirikare akaba adashoboye kwabwira leta ngo ihagarike ibi bintu iriko irakora mu burasirazuba bwa Kongo, iriko irakora ku Rwanda, babibona bafise amakuru, abo bagenerale bose b'abarundi ndetse n'abakoloneli reka tubashiremo batikubise agashi barabohwa ikamba babazwe, kuko iyo nteguro barayizi. Integuro yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda barayizi. Sebuja Varisito yabivugiye muri Kongo Kinshasa mu kwa mbere ku mwaka wa 2024 kwagiye gutera u Rwanda, kwagiye gufata interahamwe akazisubiza mu gihugu cy'u Rwanda, kandi leta y'u Rwanda nta n'imwe yigera idahamagarira abo bantu bose bari hanze gutahuka. Abatahutse ntaco baba, abasirikare b'u Burundi bakomeye guhera kuri Colonel Furu ba general mwese, ataco mukoze kuri ibi bintu biriko biraba, mumenye ko intahe zoba kwita mu gahanga. Mwari mukwiye gutanga imihoho, mwashoye abana b'u Burundi kuja kwicirwa muri Kongo, kubacira amafaranga yo kwimbiza habo nabo babaha mu ntoki ntimuyabahe. Ibi ivyo mutunze byose mumenye ko uzobigaburira abasirikare bakabitwara ko ntaco mumaze. Abasirikare bato mwitegure gutabara igihugu. Abasirikare bo biswe bato kuva kera babasuzugura, ni mwebwe mufise ijambo, kore uwo munwa w'inko ari w'ijambo. Dutegereza kubohora igihugu, tubohora abarundi bagowe, hama namwe muduga amagarade mu bategeke, muhindukire mu bategeke, kuko byarabananiye gutegeka. Ibyo bategeka turabibona. Ivyo rero nibyo mwabihindura, namwe muca muhindukira mu bategeke, nabo bicare ngaho cyane tubirukane batahe, igihugu kije mu minwe y'abakunda igihugu, apana y'abafise amapete manini bigira ibihangange ngo byintakogwako. Nkuko wambajije Igoma na Kanyamuneza ntangira abanyagihugu bafise akamwemwe, umutekano ni wose, ariko gusa ibigwanisho n'uyu munsi baracabitoragura. Aho babitaye FARDC, abantu benshi aho babitaye bahunga, babacangero bose baguma bitoragura. Abanyagihugu bahamagara M23 gutora ibigwanisho aho bisanze biri mu mirima vyandagaye, aho babitaye bakabita bagata n'impuzo n'ibirato bakigira mu mabutura nk'abanyagihugu bagiye kurima. Uvyo rero navyo bigiye kuba no mu Burundi buryo. Rero narabwiye ko mu Burundi muzohunga mwambaye amabutura n'amakanzu y'abagore banyu, mbwira abasirikare n'abo bantu bakomeye bigira ibihangange, niko bigiye kuba. Ivyo muvyitege. Niba butarana birota ubwo ntukirota. Kubera iki? Kuko mwebwe nta nukoresha ingufu nyinshi, mwebwe nimwe muzovyikorera hagati yanyu mugiye kuryana. None ko bamwe bagwara bakapfa ntimubabike, abandi mugahana uburozi byananiranye, abantu mwese mutinyana. Ubu nta uja mu rubanza ngo afate ikintu, nta nuwo baha amazi ngo yanywe mukeka ko bashize mu burozi. None hano mwumva ko mwarangiye, mwebwe mugiye kuzokwiryanira kwa kundi kw'abanaki, ya ntambara y'abanaki n'Abisirayeli nigiye kuba bako mwebwe.
urumva umwanya wose muba ngo muratewe mutewe nande umuntu mutagira n'igitoro cyo kuja gutabara abasoda bose mwabaje guca amafaranga muri Kongo abahari nabo mwigo murabiba mubambura mubahera n'imyaka hafi 2 y'amafaranga bakoreye muri Somalia bagoke bararira rubunda bo bagwanira ngo mugirene no kugwanira akazi mwebwe Imana yaramaze kubarekura yarabatanze ubu mwebwe mushatse mutanga imiho mugende kare nimwarindira naho ico muzoronka muzokibona mwihangane inkuru nkizi ntiziryoshe kumva kuri mwebwe ariko rabo ziryohera abo mwica abo murenganya mwicira babo musahura mukenesha bumvise bararema numva abantu bomenya ko intambara ikiraba mu majepfo ya Kivu yepfo hariya muri Karehe nahibuka bo wumva nuko nyene mu Venezuela baye iratanga gahenge umunsi yomara ati turagiye pane baje kubatera nawe wirirwa aragwana abarundi bafashe umugambi wo kwiruka nago gukoza ugwanye bakumena umutwe kuwaguma babica uvuze ngo ntiyirukirwa kare baramwica vyiza rero abarundi no babwira ko mwase gutaha mukanka kumva mukazibira amatwi mubonye mu Venezuela itumbe aho muri baho mwiruka mukuza amaguru mwinjira mu Burundi aje ni hafi nta ngorane nta modoka mukeneye kuva ibukavu muja i Burundi mu Cibitoke canke Bubanza cyangwa Bujumbura muhagende n'amaguru nimwatombora mushitse ku Rusizi utazogwayo bari mu Venezuela mucakira ubw'inyuma canke naho muciye ku kiraro mwinjirane babahige mpaka simwagiye kwasotora abarundi kazi gwaruka mwitegure izuba rirarashe kandi ntigomba kurenga abagabo bakiri ku butegetsi murakoze Apotre Benantungwa nayo reka tubashimire ku kiganiro tugiranye ndetse dushimira namwe mwese mwaduteze yompi mukomeze mudukurikire ibiganiro byacu birabandanya amahoro y'Imana akomeze habane namwe mugire muba mwubahwe murakoze